ngo mvuge amabanga yahishijwe benshi, ngo mvuge amabanga benshi batamenye, ngo mvuge amabanga agiye gutuma ubuzima bwawe bushobora guforsa mu gihe buri ko buragira resistance. Hari gihe wumva ko bari kuba hari biri ko birakuresista, uri kurasenga ukumva ko hariho resistance, uri kurakora ikintu business ukumva ko hariho resistance, kumva ko hari ikintu kiriko kiriyopoza ku byo uri kurakora, kumva ushaka gukunda umugore wawe mbwa ukumva ko hariho resistance, ukumva ko umwana wawe nta kintu na kimwe adafise kugira ngo ashobore kubitora mu ishuri mbwa hariho resistance mugwanya. Rero gute dushobora guforsa, kuko mu bwami bw'Imana bivuga ngo tubinyakurisha ubuhize. Munyumvirize neza, mbaye wa wundi c'est apprendre ou à laisser. Urashobora kuvyakira ukabikoresha bikagukomeza bigakomeza n'abandi. Ico kimwe nuko ushobora kubireka, kuko mu bwami bw'Imana hari imice ibiri y'abantu. Hariho abo twita ignorant n'abantu batazi ama principe biblique spirituel ubwoko bw'Imana bwizwa kugenderamo. Abo nibo bitwaza ibitari byo bita ubuntu bw'Imana ko Yesu yahejeje vyose atakini kintu basabwa gukora. Mugabo nimba Yesu yahejeje vyose, kuberekeje mu gatondo uzoja ku kazi. Nimba Yesu ku musaraba yahejeje vyose, kubera kuja kwivuza, kubera ikibishika ukagwara. Nimba Yesu yahejeje vyose, kubera iki promotion yabwirizwa ku burenganzira bw'iwawe atayo uri kuragendera mu kubera kino uyu munsi turi ngaha ufise ibibazo. Nimba Yesu yahejeje vyose, ico nikikwereka yuko kuba wo kwitwaza cyangwa bo kwitwaza ngo Yesu yahejeje vyose ntibihagije. Hari ama realite aya nayo ndababwiza ukuri ntuzoyamenya ngo ni kubera yuko wicaye ngaha ngo uri kurumviriza. Aya namabanga dukura mu bwigobe ko bwisumba vyose. Hari ivyo tubona Bibiliya ivuga, mugabo ivyo Bibiliya ivuga si vyo vyonyene bihari. Hari ivyo Bibiliya itavuze mugabo biriho. Ahamagara ibitariho nk'ibiriho. Kubera iki abihamagara nkaho biriho? Nuko fete bavuga ngo ibitariho kuko mwisi y'amaso y'umubiri canke mwisi garagara ntushobora kubibona. Mugabo hari ahandi mu yindi si ivyo bintu bihari. Mwisi garagara umuntu ashobora kuvyara atagira matrice. Mugabo mu yindi si yindi barashobora kumuha matrice akavyara muri no sigaragara. Siniko muri ko muranyumva. Nico gituma Paul avuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'amajambo, ubwami bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Kandi aravuga ngo igihe nazi wanyu sinaje ndagakura mu majambo, uravyumva ari persuasif ku buryo umuntu wese yumva ko ndigitangaza ngo kuko sinashaka kukwizera kwanyu uburiza guhagarara mu majambo no mu vyigishwa gusa, ariko nashaka kukwizera kwanyu guhagarara mu bushobozi bw'Imana. Ntuzoshobora kubaho ubuzima bw'ubuhereza hano muri no si udatahura concept ibijanye n'ikintu twita le surnaturel. Ibitariho ngaha muri no si mbwa biri mu yindi si, ibidashoboka mu buzima bw'umwana umuntu ngabishobokera Imana. Yesu arabwiye umuntu akavuga ngo nimba wo bishobora, ambwira ati kure kuvuze ngo Yesu yashashavura, uvuze ngo namba no bishobora, mbega vyose ntibishobokera uwizera. Hano avuga ngo ibidashobokera abantu bivuga ngo kwa muganga ari byo bashobora kudashobora. Siriko muri ko muranyumva? Kwa muganga hari byo hari bitokunda, imiti yabo irashobora kunanirwa, n'ivyo hari byo bashobora, mugabo hari undi ruhande rundi w'ivyo badashobora. Nico gituma meme na cerveau y'umwana w'umuntu uburyo Imana yiremye yayihaye amaparti abiri. Hari parti ya logique mugabo na parti ya spirituel. Sindiko muri ko muranyumva, mugabo muraza kunyumva. Rero turiko turavuga ubuherezi, kandi navuze ko uyu munsi turakeneye gutahura ibijyanye n'ikiresho ubuherezi tugiye gukoreramo. Uyu munsi ngoma ndabentroduise mu kirere cy'ubuherezi, kandi ubuherezi bukuru. Ubuherezi bukuru buraforsa ibintu. Yesu yavuze ngo guhera mu gihe cya Yohana Umubatizi gushika n'uyu munsi ubwami bw'Imana bagira iki? Ayo majambo muri Matayo, ubwami bw'Imana barabubandanira. Iyo bavuze kubandana ntituvyumva neza. Uhereye mu gihe cya Yohana Umubatizi ugashitsa n'ubu, bavuze n'ubu ni kuvuga ngo niki gihe kirimo turimo. Vyatanguranye na Yohana Umubatizi gushika n'uyu munsi
hari ikintu kimwe nshaka kubereka. Iyo usomye muri Luka baratwereka ukungene Imana izobaza abiki gihe amaraso y'abavugishwa n'Imana yasesetse kuva kuri Abeli. Abeli niwe wa mbere yishwe gushitsa kuri Zakariya niwe yaje imbere yuko Yohana aza, nawe nyene yicirwa ngo hafi y'igicaniro n'urushengero. Imana avuga ngo amaraso y'abo bantu nzoyabaza abururunganwe. Mugabe birantangaza ukungene na Yohana nawe amaraso yiwe yarasheshwe, aseshwa n'umugore Herode yari yatwaye kubw'ishari, yanga ko umva yahora igihe cyose amubwira ukuri, amubwira ati umviriza icyo kibanza sici wawe, uyo mugabo si wawe, uravyumva, akabona reka mukura amata mu kanwa. Ijambo ry'Imana yanyereka ukungene umukobwa wa Herode yatanze, Herode araryoherwa. Inyuma ambwira ati saba icyo ushaka cyose, agenda abwira mama wiwe ati mama papa mbwiye ngo ndamusaba icyo ushaka cyose. Aramubwira ati umviriza nta kintu, genda mubwire ko ukeneye umutwe wa Yohana Umubatizi. Bisobanura ngo Yohana Umubatizi ntiyapfuye n'urupfu rwiwe, yarishwe. Ni kuvuga ngo ari muri liste y'abavugishwa Yesu avuga ngo aburungano bazobazwa amaraso yabo. Muga kubera iki amaraso ya Yohana Umubatizi kandi yarishwe Yesu atayashire mu maraso azobaza aburunganwe? Nabwiye ko manda introduce mu kirere kimwemo. Imvose yindi abapfuye kuva kuri Abeli gushika kuri Zakariya yiciwe, usomye umurongo Luka 10:51 ngo uhereye ku maraso ya Abeli ukageza ku maraso ya Zakariya yiciwe hagati y'igicaniro n'ahera, hagati y'igicaniro n'ahera, y'igicaniro n'ahera h'urusengero. Niko ndababwira azorondegwa kubiki gihe. Mugabo amaraso ya Yohana Umubatizi iki gihe Yesu avuga amajambo Yohana yari yapfuye, kubera ko Yohana amaraso y'ubatazi yabaza abururungano. Nuko garuka muri Matayo, amaraso ya Yohana Umubatizi igihe aseseka ubuherezi bwari bwahindutse. Turaza kubibona iyo ubuherezi buhindutse n'ivyagezwe birahinduka. Ubuherezi bwo mu gihe cya Melkisedeki buratandukanye n'ubuherezi bukomoka kuri Aroni. Ubuherezi bwa Kristo Yesu buratandukanye n'ubuherezi bw'Abarewi. Iyo ubuherezi buhindutse n'ivyagezwe birahinduka. Munyumvirize neza, uyu musi tugiye kuvuga ibijyanye n'ikirere cy'ubuherezi gihindura ivyagezwe. Tuvuze ivyagezwe si amategeko tumenyereye, ntukagire ikintu ntukagire. Ivyagezwe tuba turiko turavuga ce sont les principes spirituels zikaza zitegeka zihenya hejuru ubuzima bw'abantu, aho umuntu icyo agomba gukora atari icyo akora, ariko akora icyo itegeko ry'imhemu ryavuze ko akora. Muraza kubunyumva nacu. Paul avuga ikintu gikomeye ngo icyiza ngomba gukora sico nkora, ariko ikibi ntashaka nico sanga nakoze. Bigenda gutse ngo umuntu w'imhemu yakijijwe mushasi cyane mu gishasha akora ibibi adashaka gukora, akavuga ngo wewe ndagowe kuko nikibi kimbamo. Uyavuga ivyo ni cyane mu gishasha muri Kristo Yesu. C'est vrai ko ku gice cy'umunani Abaroma ku murongo wa mbere aravuga ngo nuko nta rubanza kwari muri Kristo Yesu. Kubyo soba watewe nayo mabwirizwa nayo mategeko yo mu buryo bw'imhemu, nivyo Imana ntizo bikubaza. Kuko kugira uje mu ijuru ntukeneye kubanza kuba umunyamugisha ngaha mu inosi. Kugira uje mu ijuru bizakubirinda kuba utwara entreprise ya mbere ikomeye ifite chiffre d'affaires y'ibitangaza. Oya, kuja mu ijuru ntibizogusaba yuko uzoba ufise amagara meza muri uno mubiri cyangwa muri buno bwingo. Urashobora kuba ufise amagara make mu ijuru. Umviriza, Lazaro ni yari kandi Lazaro yapfuye ari umukene, mugabo kandi ijuru rimwe Lazaro umukene hano muri inosi niryo juru rimwe Aburahamu, ririmo Isaka, ririmo Yakobo, ababaye abantu badasanzwe bahezagiwe n'Imana muri vyose. Niko ngumani mazam ivyo turiko turavuga nibijanye n'ubuzima bwawe ngaha muri inosi, sibijanye n'ivyo mu ijuru. Gushika ngaha turi kumwe, abiki gihe bazobazwa amaraso yasheshwe yabavugishwe n'Imana kuva kuri Abeli gushika kuri Zakariya. Amaraso ya Yohana kubera ikibatazoyabaza. Igihe Yohana yaza intambara yamaze kuba, yari yamaze gutangazwa. Yohana ntiyapfuye kubera ko yishwe gusa. Yohana yapfuye kuko yari ku rugamba, yari kuri front. Yohana yapfuye kuko hari ivyo yariko arakiranira. Iyo umusirikare yishe mu ntambara ntibavuga ngo ni umukriminere, kuko mu ntambara biremewe kwica. Iyo watewe mu rugo uwaguteye uriko uramwivuna ukamwica, baguhana kuri umwicanyi, bavyita gute amategeko? Legitime defense. Uravyemerewe. Yohana yapfiriye ku rugamba. Abapfiriye ku rugamba rero Imana iza kurekera amaraso yabo. Bazohabwa igitsibo c'ubuhizi kuko bagwanye bakaba bahizi, hama kandi bakagwa ku rugamba.
igihugu urazi y'umusirikare apfuye igihugu nico kimuhambisha kubera ko ni igihugu kiba kibuze iyo umuntu agiye mu gisirikare apreta sama yuko uzobaho kubwo inyungu z'igihugu nikuvuga ngo muri majambo ntose kuraba inyungu ziwiwe igihugu gitewe uri umusirikare bakuvati mwese mutore inko muze tuje kugwana naho ufise mariage nvuga ngo jengo mundindire maze ngire mariage birivuga ngo nta musirikare yikwegera mu vy'ubu bugingo azohimbara wamwandikiye ubusirikare nikuvuga ngo ubusirikare canke igisoda nico ubwa mbere na mbere kiri hejuru ikiri kintu cyose hejuru ubuzima bw'iwawe gushika ngaha turi kumwe bien reka twavance rero uyu munsi ngomba mu mwanya muto ntagerageje kubipfunya kuko mpereye aho bitangura naho biherera ntitwubivamo ngomba gerageze ndavyegeranye ndabibahe vyegeranije mugabo niwo umuntu w'imwe uraza kumva ico muhimana agiye kuvugana n'amashengero raba kino kintu muri buno bugingo biragoye ko ishengero rishobora guhagurutsa abaherezi babizigirwa bakora nk'ibiri mu mutima w'Imana mu vyiyumviro vyayo igihe cyose bubakira inzu Imana inezererwa kubamwo ndetse n'Imana ikabagendanira nkuko ijambo ry'Imana ngo azogendanira uyo yarobanuje amavuta abo baherezi badatahura canke abo bakozi b'Imana badatahura ibijanye n'ivy'ubuherezi nico gituma ubwirizwa kumenya neza ibijanye n'ubuherezi nimba vy'ukuri ukene kugira ubuzima Imana yishimiye hano kuko vyose yavyegeranije mu buherezi ubuherezi niki ubuherezi nico kintu cyose Imana iguhamagarira gukora mugabo kigirira inyungu ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana hanyuma abantu kwigisha birashobora gucika ubuherezi business yashobora gucika ubuherezi suku gusa tuvuga ubutumwa bwiza hajya muri bank urashobora kuba umuherezi muri politiki hari abaherezi muri ko muranyumva ubuherezi ni urwego Imana ashizeho ngaha muri nosi ijuru ricishirizamo usomye Zaburi haravuga ngo uhoraho ari mu ijuru acishiriza mu bantu ni kuvuga ngo igihe cyose Imana ikeneye gukora ikintu hano muri nosi hari ahantu icishiriza ni nka kujya nawe document yawe ufise mu mashini yawe kugira ngo ushobore kuyifata ugende uyidepose ahantu uyicisha muri imprimante wewe hano muri nosi nk'umuherezi uri imprimante Imana yempimiramwo ivyo mu ijuru bigasohokera ngaha ku isi ubuherezi Imana ikiraduhamagarira si ubuherezi bundi ni ubuherezi Kristo Yesu ubwiwe ari uyu mwanya ndiko ndavugana namwe ahera h'Imana ubwo buherezi nibwo akeneye gucishiriza muri twebwe kugira ngo tubugaragaze ngaha rero ivyo ntibikunda tudatawe ibijanye n'ikirere c'ubuherezi kiremwa n'igicaniro ndabaha utuntu dukeya gusitororo tubiri kugira kamera amaso yanyu yuguruke urazi nta muntu yacise umuherezi nta muntu yacise umuntu w'imhemu ashobora kuvuga ngo ibintu vyapfuye kuba ibintu vyapfuye gushika ikintu cyose kiba muri buno bugingo hari ahantu kiba kivuye reka mvuge kino kintu bari mukozi w'Imana umwe yavuze ngo iyo bavuze esprit da spirit aravuga ngo ni matrice ikintu cyose kiri visible kiri palpable ngaha muri nosi birasobanuye ikintu cyose ubona iyo mpuzu wambaye ntiyavuye ngaha mwisi iyo mpuzu wambaye yavuye mu mhemu kuko mu buryo bw'imhemu hari impuzu isi n'ijuru itarabaho ibi tubona hari impuzu mbona umwami yambaye impuzu y'igisaga izo mpuzu zirahari amabara tubona ngaha mw'ijuru arahari n'ibicaniro tuvuga ngaha mw'inosi mw'ijuru biriyo kuko ijambo ry'Imana twereka yuko Mose igihe yabwirwa kubaka ihema ry'ibonaniro Imana muzanye ku musozi aramubwira ngo ukuza kuvyerekwa mw'ijuru biri niko nkere ku biro producer ngaha mw'inosi Yesu nawe atabisira mu yindi forma yindi cyangwa mu yindi version yindi aravuga ngo iyo musenga muvuge ngo ivyo ugomba mw'ijuru aba ari byo biba ngaha kwisi mu yandi majambo icyumviro c'Imana nuko ivyo mw'ijuru bifata ikibanza ngaha mw'isi nuko ivyo Imana igomba mw'ijuru biba ngaha mw'isi nuko amahoro ari mw'ijuru aba ngaha mw'isi nuko umugisha uri mw'ijuru uba ngaha kw'isi nuko amagara meza yo mw'ijuru aba ngaha mw'isi ivyo kugira bikunde hakene ibintu bibiri ikirere c'ubuherezi ica kabiri igicaniro mbabwira ikintu kimwe nimba Bibiliya ivuga ngo abiki gihe bamogoreye ni kumogora canke kugomorera sinzi kumogora bamogoreye gukora ibibi ikibatuma bamogora canke uravyumva bakora ibibi hari ikintu kiriko kirabituma umuntu akakubwira ati jewe sinzi igituma namwishe numvise ibintu bimfasha mbabwire abantu bari posede s'abantu bariko barakumbagara hasi bavuze induru
ejo navugaye n'umugenzi wanje arambwira couple imwe umugabo yarakijijwe aragwa barakorera Imana umugabo abivamo asubira mu byo yari yaravuyemo asubira kunywa inzoga asubira kuboregwa hama rero yadukana n'indi ngeso atangura kuja mu bagore atavyahora akora hagera aho abantu baza kubwira umugore ati umvirize wowe ikijuju erego bagendana n'urya amatwara mu gatondo umugore kuko ari umugore w'imhemu aravuga ati urya atwara mu gatondo n'inshuti yiwiwe mugabo yarabizi karumuhabara wiwe mugabo kugira ngo akuvre umugabo wiwe umuherezi afise capacity yo kwihanganira inyobegwa n'ibitazi abaheburayo 5 ku murongo wa 3 iyo bari kuvuga abantu binyobegwa n'abantu batazi ivyo bakora iyo biva n'abantu bazi ngo kubera ko natonze urumva ku kazi ntegezwa kuca mpembwa mugabo hari cyagutumye utonda hari cyagutumye uvyuka hari cyagutumye ugira burya bwenge najya ahantu uri hari abantu badesida ko wicara harya siniko muri ko muranyumva okay hanyuma bikangaruke kuri iyo nkuru uyo mu mama igihe kimwe umugabo aramuhamagara amugatumviriza aho byakabaye nikera ndakwinyegeza ngira iki je nagomba ndabikwemerere ndafise umuhabara kandi utegezwa kumwemera nimba ukeneye ko tugumana utegezwa kumwemera umugore amubwira ati sinshobora kumwemera arambwira ati utamwemeye ma divorce aramubwira ati mu izina rya Yesu Kristo iyo muhemu mbirikira kuvugisha isubire kubayitumye abivuze gutyo umugabo acubona ntasubiye kubivuga wa mugore amenya yuko ivyo umugabo avuga biri out of control novuga iva handi hano inyuma yaho arazambwa ati none basi mpa divorce basi ati nakubwiye nimbura umugabo wanje Imana yampaye ntusoye kumbwira ibijyanye na divorce none uzokwemera ko ndaguharika ntavyo nzokwemera wowe uri umugabo wanje umugore aja mu masengesho igituma ingo zisambuka hari abataye izamu bari umuherande wawe atari izamu ribajya tawe ntuje ngaho wa mugore uri ngaha iki ucumve nk'umuntu w'imhemu ndiko ndavugana nawe umugabo wanje arakijijwe umugabo wanje ni pastori ndaza abapastori amabataye abagore babeshwe n'abavugishwa batari ngo umugore wabo ataca muhoye agafata uyundi akagenda agatanga ibituri agakora divorce akaja kurongora undi ari pastori ntugumuvuga ngo umugabo wa ni pastori ntuje ngaho ngo umugabo wanje warakijijwe ngo yizura muhemu yera ntavyo yokora waramwambuye umubiri nimba waramwambuye umubiri ukabuzi ko yambaye umubiri w'ijuru ngaha ku isi uzoryamusinzire mumbabarire aha turi mu gisirikare icyo udakeneye gutakaza urakigwanira nimba uri umugore w'ubwenge umugabo wakubwiye ko agiye ku kazi mukurikiza amasengesho wugara amaso yiwiwe kubona abakobwa n'abagore bivyigenze ingene bantaba shari ko kujya umuntu hagumye umuraba aramuraba nyene kuko afise amaso mugabo azura kumuraba ntamubone kuko wasenze muze ngaho mudarame semwe yo pore sana usoze uvuga ngo se singene vyagene ngo vyagufatiye he vyamufatiye aho abandi vyamufatiye mu mwemu vyamufatiye ku gicaniro vyamufatiye ahantu umwana umuntu arashobora gukontora atashobojwe n'Imana gira ubwenge wa mugore yansama aja mugabo ariko aramubwira aja mu masengesho nta minsi yaheze umugabo araza aramubwira ati sheri je sinzi ivyo ndimo si ahana hashitse gute azarira vyagenze gute kugira ngo jewe ndakuvange vyagenze gute kugira ngo nsubire mu kaboregwe vyagenze gute kugira ngo nsubire mu maboate vyagenze gute imbabwire abantu b'imhemu ntibigera bavuga ngo akantaco muze mubaze icatumye Titanic yibira abantu 1500 bagapfa suko batarafite technology ikomeye hariho ibintu bitatu bikuru vyabaye uwakoze burya bwato Titanic yari yavuze ngo ukungene nabwubase no kungene nabukoze ngo n'Imana ubwayo ntiyoshobora kubwibirisha iyo ni erreur ya mbere yakoze erreur ya kabiri igihe bariko baragenda ahari jumere ahari habizwe ya marori abona kure yari ahantu kure barabura urufunguzo rwa ku buryo kijya kibarafu jya musozi w'ikibarafu babomye ntaho bigeze babona icya gatatu hariho fissure burya bwato yari ifise mugabo babona kidashobora
guteza ubwo ikibazo na gitoya, akantu gato ko kunegeje ati akantaco, mediocrity, akantaco. Wambaye impuzu urakubwira ati wewe mbwa biriko tashira sarisha, none agenda mu rubanza nyene icafuye gucyo nyene ngo vyakwere ngo biraboneka vyakwere, kuvuga ngo nambaye ikoti ngo ntibisura kuboneka. Bakubwiye ugure amavuta y'igihumbi, ati mugabo ntaco naho nogura ay'amajana 8, biraza kugenda neza. Ako kantu kantaco konona ibintu vyinshi. Benshi bagiye banegeje utuntu duto uyu munsi bariko barabiriha, umviriza ibiguzi bikomeye kubera akantu kantaco. Mu bantu bimwemu nta kantu kantaco gari. Umugore arakubwiye ngo narenda rota nabi, uri umugabo akijijwe ngo warose ivyo ntugasuzugure indoto wari wese agize. Sheri narenda kurota uri kumwe n'undi mugore, ahamuca uraryama, warose umugabo wari kumwe n'undi mugore, hamuca umuryamye umukondora zose. Ego nukuri abantu ubu bararinda. Ewe sindi narose turi ku bitaro, nabona ari kanaka kagwaye, hanyuma nyene turabireka gutyo nyene. Ntiwasase gupursuiva umenye mbega inyuma y'indoto n'igikinyegeje inyuma, kukumviriza biravuga ngo nta kizoba Imana itibi akabanga abasavyi bayo abavugishwa nayo. Imana ikira kuburira mugabo, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntibabishira ku mutima, ntacyo bibatwara, nico gicuma bibabako. Nta kintu kimwe cyo kunegeje mu bwami bw'Imana. Kenshi uzorabe ibiba ku buzima bwacu byose, nta na kimwe gifa kutuba ko giturumbuka. Hariho utuntu tumwe tutu indicatif tuba twatweretse amasinyo, mugabo tukagira iki tukigira sindabibazwa. Umugabo araje akubwira ati wa mu ex wanje yanyandiki, ati kandi yambwiye ati burya nubwo tutabanye burya ngo aracankunda. Kuvya kweri ko yongo hewe ngo arakomerewe. Barabikubwiye bifashe bisanzwe. Mbabwira ikintu kimwe, ibihugu vyose byateye imbere gushika no uyu munsi, ikintu cambere cyabiteje imbere sikindi ni ikintu citwa makuru, information. Amumva itazi nari gihugu rutura, ni kubera nde, ni kubera NASA, ni kubera CIA, ni kubera FBI. Bararondera babazi ikintu cyose. Na wewe nimba byo kurukeneye kuba umuherezi, avuze ngo ube CIA ntacu uyigireyo mu buryo bw'impwemu. Numva ameni ya muri kiro kibanza biravuga ngo bararondeje, barakoze ama investigation kuvy'Imana yari kiravuga, barasuzumye, bararondera abo n'abantu b'imhemu. Mbabwira ikintu kimwe, mwari muzi ko Daniel ataza kumenya makuru yuko ivyavuzwe kubijanye n'ihanga ryabo imyaka bazomara mu buja ntabitore mu bitabo, batari gushobora kuboka ngo bave mu Babuloni. Bivuga ngo jewe Daniel menyeshwa n'ibitabo k'imyaka uhoraho yari yaravuze tuzoba mu buja yaheze. Nibetanguye gusenga, Paulo avuga gute ni wazino uzonzanira ya koti yanje na vya bitabo vyanje. Dushobora kuba umuntu akomeye udafise amakuru hejuru ubuzima bw'iwawe, ijuru riko riravuga nyari karavugwa mu isi. Reka rero gatoya mu mwanya mutoya ndabajana nkushaka, hanyuma mugende muri Ikirere c'ubuhereze hejuru ubuzima bw'iwawe. Nukuri ni mwananigwa ntibizoba bimvuyeko, bizoba vyavuye kuri mwebwe. Nimwe muzaba mwanse kuba abantu babiricuya, nimwe muzaba mwanse kuba abantu bakomeza intoke, uravyumva, bafashe icumu bagateba kugwa ikinyanya bariko baragwanya nimwe bizoba vyananiye. Kuko ibikenewe vyose ngiye kubibaha kugira ngo mushobore kubaho ubuzima Imana ishaka kumubaho hano muri nosi. Hanyuma muri Ikirere c'ubuhereze, reka mvuge gato amaca tuja muri Bibiliya. Mvuze ikirere c'ubuherezi niko navuga ikirere canke ikiza gutuma abantu baba uko Imana bagomba ko baba. Ivyo navyo munyumvirize neza, birava ku bantu batahuye ibijanye n'imikorere y'ico kirere. Munyumvirize neza. Narigeze kuduga ntaye nama ndiko ndayivuga. Narigeze kuduga mu igenda mu rubanza, ico ginari nkikira mu cameraman, ngenda kugira reportage ya mariage, bari bampaye amahera ndagenda. Hanyuma hari umutamu sinzo mwibaga n'umwanya ndayibujije namubona, agatama kari kagwaye inyonzo kagendera ku nkoni kuki karaza gasaba ko bagaha ikiyeri ruguru. Rero sinzi kuba ariko bikimeze, iyo umuntu bamubashe bamuha iza brarudi, amazi ya brarudi. Iyo bamukengereye bamuha amazi bonyene bikoreye ugwagwa, impeke n'ibindi. Abo bahaye ugwagwa barirumba hari kibanza bataba bashizemo, ariko umuntu wubashe bamushira hariya bakamugururira ikiyeri, amusteri canke ikindi kintu. Uwo mutama asaba ikiyeri barakimwima ati mutama wowe genda hari imwe rujya gwagwa.
umutama ati je ntago wagwanywa jewe nshaka ikiyeri. Hari abantu mugabo nabonye sinzi mugabo minus mpamsanga navuze ibiki. Hari unasanze bugura ikiyeri ngo bagisangira ari babiri ngo rero mwe muri babiri ngo muca musangira iki. Hanyuma uwo mutama aramwima ikiyeri. Byose byavuye ku kiyeri. Kumbe Satani ariko urabona just abakoresha erreur. Ntibamwima ikiyeri. Umutama ati sawa. Muranyima ikiyeri. Sawa. Nandi ndaraba ko mwandanye mu ngizo nzoga zanyu. Kata kare dugira taka. Kata. Jewe rero icyatumye ibyo bintu nyene Canumva umuntu ari ruhande yiwanje aravuze ngo nubona ko umutamagiye ngo urubanza ntiruza kubandanya. Ndahindukira. None umutama ninde? Ni mustaneri, ni gouverneur, umuntu adesida ku rubanza ruba canke rutaba. Mwibuke ni mariage twaduze ruguru twese. Wa mutama yapfuye gushika nani ndaguma ndamuraba. Rimwe namwe ngacisha no muri kamera nkagira zoom. Nkabona nyene kariko araduga. Hewe kapfuye gushikaho kaba. Tatubona igicu gitanguye guhinduka. Imirave. Aho nyene twebwe turi. Okay? Nibisanzwe ko imvura igwa. Hewe imvura itangure ntihaguye imvura. Gihuhusiro bavuga gute? Tribune twari turimwo iraguruka. Ico ni iyo imari sinzo yibagira. Nabonye umugeni ashize ikanzu ku mutwe. Fye. Byama protocol sheri mfata. Twese twiruse dutanguranwa mu nzu. Dushitseyo urubanza rurahagarara. Cyane ukajyaje mu muntu yambwira ati ntubona ko yagiye urubanza ntuza kubandanya. Cyane ndabaza makuru rero kuko mu bwami bwacu ifo ko tumenya makuru. Kandi aruna na ministeri ya communication. Uyikunze kuyikoramo cyane ni Gabriel nta kindi aje gutanga amakuru. Siniko mu nyumva. Cyane ndabaza none ujya mutama ninde bashobora ati urya n'umuroza akomeye. None kureka abantu bamenye ko ari umuroza akomeye. Hama bakamwima ivyo arakeneye. None hagati yawe nabo ninda homvye sibo bahomvye. Mbabwira ikintu kimwe. Iyo mvura ntiyaguye mu igenda hose. Yaguye kuri ako gasozi twari turiko gusa. Ivyondo biraturenga imiduga iranka kuduga. Hewe karahanyagije. Ubusigo buhuma ntibuba bunini. Mugabo ni mu maso y'umuntu umuntu ashaka kubona ivyo. Mugabo uwe mu isi y'imhemu arafise uruhara rukomeye. Arafise hora joie. Mu yandi majambo numuhereze mugabo mu buryo bwa Satani. Arashobora kwikora kwisi y'imhemu ikamuha ishakene ko mu isi y'imhemu. Ivyo utazi ko bibaho ho birabayo. Gushika ngaha turi kumwe. Bien. Juste gato tugende mu itanguriro. Mwitanguriro umunsi kwanza sinda kuvuga n'ibintu ngoma ngume mwitanguriro gusa. Itanguriro igice ca 12. Twari gusoma dore ku murongo wa mbere mugabo munyemene dusome ku murongo w'indwi n'umurongo w'8. Cyo tugenda itanguriro 28. Naho cyo dusoma dore ku murongo w'10. Cyo turangiza ku murongo wa nyuma cenda barekura mutahe. Itanguriro igice ca 12 murongo w'indwi aravuga ngo Uhoraho yiyereka Aburamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Aca hubaka igicaniro yubakiye Uhoraho amwiyeretse. Gatoye tukiringa hanyene principe ya mbere. A chaque fois Imana kwiyeretse, a chaque fois habaye kugendererwa n'ijuru. Ngiki ikintu ubwiza gukora nimba vy'ukuri uri umuherezi kandi uri umuntu w'imhemu. Ubaka igicaniro c'iryo sezerano. Gasubiyemo. Ukabona baguhaye promotion, ubaka igicaniro c'iyo promotion hawe. Kuko aho tuba turi hari abandi bataba bahahari. Sinvuze gute ko muvyumva. Kubera ko par exemple Boris yicaye kuri iyo ntebe. Uwundi yoza kwicara ko ntaza kwicara ko hari uyicaye ko. Kugira ngo aze kuyicara ko akora ishoboka byose kugira ngo Boris amukure kuri iyo ntebe hama yicare ko. Nuko ubuzima bwacu bumeze. Cyo ibijana n'igicaniro nibijana ahantu habera ama échange ama transaction. Kujya ko muri bank haba ama virement. Burya virement zavuye mu buryo bw'imhemu. Ngoma ndabibereke mu mwanya mutoya. Ashaka Aburahamu ngo Uhoraho amwiyese akamwisezerano aho nyene amubwiriye cyaho bakigicaniro. Kubaka igicaniro kuvuga iki? Ndabikure mu majambo agoye ndabisha mu majambo yorosha. Iyo tuvuze ngo kubaka igicaniro kuri iryo sezerano uba uhawe ni gihe ufata imyanya iri specifique.
hama kandi ugategura n'ikimazi kiri specific y'ico kintu kiri specific ukeneye kugarda cyangwa kuzigama mu buzima bw'iwawe. Siniko muriko muranyumva, mbabwira ikintu kimwe, ubuherezi n'umunsi buracandaza kubibereka. Kandi nimba ubuherezi buhari, nta buherezi atabimazi, nta buherezi atama sacrifice. Sacrifice ya mbere Imana idusaba ni twebwe nyene ubwacu. Biravuga ngo icambere bakoze, avuga ishengero ry'i Makedoniya, ngo babanje bariha umwami wacu, hama nabo bongera baratwiha. Mu kwiha ba Paulo cyangwa ministeri ya ba Paulo, nuko bashigikiye imirimo bariko barakora yose specific bakubwabo. Ico ni kimazi. Siniko muriko muranyumva. Abraham ikintu yakoze aha hantu, Imana iheze kwa mwiyerekera, yaciye ahubaka igicaniro, ahatangira ikimazi. Kera bafata ibitungwa bakavyica, bakagira bagasesa amaraso. Uyu munsi Imana ntidusaba ivyo turinda gusesera amaraso, Yesu yaseshe amaraso. Mugabo uyu munsi hari ibindi bimazi bindi bikora mu bikorwa by'Imana, bikora mu gufasha imfuvyi n'abapfakazi, bikora mu bikorwa vyiza byo gushigikira ubwami bw'Imana cyangwa mu kwagura ubwami bw'Imana. Ivyo vyose ni bimazi dutanga. Hama ikindi kimazi kindi ni kimazi citwa amasengesho tudugana igihe cyose ku Mana. Ivyo nivyo byubaka igicaniro. Hama kandi raba kino kintu, iyo tuvuze igicaniro nuko umviriza, usomye ubuzima bwa Yesu uraza gusanga hari isaha yabwiza kuba ari ahantu. Dasubiramo. Birivuga ngo nkuko n'igihe baza kumufata bari baza aho bamusanga, Yuda yaraza amusanga. Ntibari bavuga Yesu nguza kuburi hehe aya masaha. Yuda yarazi yuko Yesu ayo masaha ntushobora kumusanga ahandi atari ku musozi ariko arasenga. Eske urafise ibiyo tuvuga ngo iminsi 3 y'umushuzo n'igicano tuba tuko turubaka c'ukwezi kundwi, ubundi wabwiza kuba ufise umunsi n'imiburiburi w'igicaniro c'umuryango w'iwawe. Sinavuga igicaniro ko twajinga n'ivyo, iri ni ihuriro ry'ibicaniro. Mugabe igicaniro kiri personnel, igicaniro cyakivuga ati Mana ndaje, aho ntuzana amashimwe, aho ntuzana imitwaro, aho uhazana ibijanye n'intambara. Siniko muriko murava muri kino kibanza. Ivyo ni vyitwa igicaniro. Abatabikora ni babandi baba victime y'ivyo batazi. Mugabo nagomba ndababwira yuko umuntu wese nageze kubabwira, nigeze kuja kugura imashini ahantu kuba hindi, amafaranga namuhaye haro yakuyemo acagenda inyuma y'umuryango, hariho agastatue kari kakozwe mu cuma kameze nk'inka yicaye. Cambona arafashe amafaranga ashizeho, aravuza amajambo, sinzi ibintu yagize, ako kanya ataragaruka kudandaza. Muriko muranyumva? Byari nagiye ku aho niyimoshereza, bambwiye ati nakagiye gusenga mu musigiti. Ndava mu musigiti uri he? Nguri ngaha indani. Hey, ahindani. Just aha kuri haura rokayoro ya kera. Indani ngo hari navyo narinze. Cyamaze umusigiti katawe ngo kandi ni munini ya apotre. Bacambwa ngo nyeneho yari umuyisilamu akomeye, ngo yarabwiye abana biwe yuko aha hantu hiwe babwiza gukuramo ikibanza baha umusigiti. Muriko muravyumva? Hari isezerano turaza kubibona mu mwanya. Kubuherezi bwacu bukomezwa n'indahiro. Mbabwire, ntugatanga ikimazi cyawe mu nzu y'Imana ntukivugire kamajambo. Nukuroga kucaba tanza hayi Satani aravuga amajambo. Ntugatanga ikintu uvuga amajambo. Muriko murava muri kino kibanza? Muriko murava muri kino kibanza? Bien. Isezerano ryose rishigikizwa n'igicaniro. Very important. Urawireka acobaka igicaniro yubakiye uhoraho amwiyereze. Kubera iki yaciye yubaka igicaniro uhoraho amwiyereze? Ni kugira ngo agumane kandi yongere areme ico kirere. Mugoma muze kubona aha hantu yubatse igicaniro, bagaruka kwavuga muri chapitre 28 ku mwuzukuru wiwe yashikiwe n'ibintu atari karatahura. Mugabo twebwe uyu munsi nk'abantu bimwemwe, ivyabaye kuri Yakobo turazi yo vyavuye kuri sekuru Aburahamu, ivyo yari yakoze. Munyumvirize ndabasavye. Ku murongo w'umunani, arikora avayo aja ku musozi wo ku ruhande rw'iburasirazuba rw'Ibeteli. Mushakarongo hehe? Ibeteli. Hehe? Beteli. Murakoze. Ahashinga amahema. Ibeteli hasigara iburengerazuba bwiwe, ihayi hakaba iburasirazuba bwiwe. Naho nyene ahubakira uhoraho igicaniro. Agira iki? Ahubakira uhoraho igicaniro. Agira iki? Ahubakira uhoraho igicaniro. Yubatse ibicaniro bibiri. Igicaniro ca mbere yacubatse kuko uhoraho yamwiyeretse. Iki gicaniro naco acubatse kubera iki? Kudelimita territoire yiwe. Mbabwira ikintu kimwe. Nigeze gusoma article imwe yavuga ku bijyanye n'ibikoko. Baravuga ngo intare
intare zirazi ibijanye zirafise uburere burya. Iyo iri ahantu nimba ari mu ishamba canke nimba ari ahantu kanaka, irafata ikagenda ikahadelimita, n'izindi ntare zinziramenya ngo aha ni kwa naka. Muriko muravyumva? Ziradelimita territoire yazo. Nakiza ku nimba ikirize kihaza aho hantu, soit peut-être gifise uburenganzira canke kumure peut-être ni mu muryango umwe mugabo. Ico kintu iyo article nasomye yarantunguye. Bigena gute ashitse ahantu yabanje kwa delimitisha ibicaniro kugira ngo munyumvirize neza ufite mbabwire kubera iki ahantu baguhaye parcelle utashize amabone ubundi umuntu ashobora kuza akakurengera. Bone nizo kugira iki kudelimita ahawe. Igicaniro kimeze nk'amabone yo kudelimita ivyawe. Hari benshi rero batibuka canke batazi ibijanira ibanga, cyo gituma usanga ba Mariko barabavogera. Abraham ikintu yakoze nahage ngo ahubakira uraho igicaniro, ariko igicaniro yubatse hariho evenement yindi yacikurikira. Nico cagiye kwentexta kuko ubuzima bw'uyu mugabo Abraham, ubuzima bwa Isaka, ubuzima bwa Yakobo bwabayeho ari ubuzima bw'ibicano, nabanita ngo abagabo b'ibicaniro. Utuza kuraba kungene Imana bavuga, uza kuraba raporo Imana itanga kuri bo, uza gusanga yari raporo nziza cyane kuko baramenye ibijanye n'isi y'umuhemu ukungene ikora. Muraba kantu gatoya. Tugende kuri chapitre ikurikira. Urumva ahejeje kubaka igicaniro ca kabiri, ahagiye hanyuma agira ikiyamba zina ry'Uhoraho. Umviriza. Nuko Abrahamu akomeza kugenda arahatahira yerekeye Inegebu. Tisi. Maze inzara itera muri ico gihugu. Nuko Abrahamu mu gihugu yubatsemo igicaniro, inzara yateye. Aramanuka aja muri Egiputa ngo asuhukireyo kuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. Raba kino kintu. Erere ya mbere Abrahamu yakoze. Ari hafi gushika muri Egiputa abarira Sarai umugore wiwe ati, umve ndazi kuri umugore w'igikondiro. Mucongereza bavuga ngo Abraham said to his wife Sarai, look, you are a very beautiful. Haravuga ngo umugore w'igikondiro. Mwana majambo umugore sympathique. Yari très belle. Na Bibiliya irabisubiramo kandi. Raba kino kintu. You are a very beautiful woman. Next. Nuko abanyegiputa nibakubona bazovuga ati uyu n'umugore wiwe baheze banyice nawe bakureke. Next. Ndakwingize ikosa y'umuherezi. Ndakwingize uvuge kuri mushikanje kugira ngo ndabwe neza. Umuherezi yikunda. Ndabwe neza. Umuhereza ashira imbere inyungu ziwiwe. Ivyo bazo bari kuragukoza ntavyo nkeneye. Mugabo kameme ndabwe neza. Abahereza b'abagabo bamumeze gutyo Imana babarire. Mubiza kugwanira agateka k'abagore banyu. Mubiza kugwanira abagore banyu. Mubiza gusheta abagore banyu. Abrahamu yaramushese. Wewe ugende nta kibazo. Mugabo bandabe neza. Nimba wicaranye n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, abagore mucaye n'abagabo banyu, mubwira uti wewe ibi Abrahamu yakoze nawe ubikora. Ibaze ngo ndabwe neza. Urumva? Ndabwe neza ku bwawe. Ubugingo bwanje ubukirishe iby'ufutse. Abrahamu yari kunda bravo. Donc we bamukize mugabo we ntakize. Urukundo egocentrique. 14. Nuko Abrahamu asese muri Egiputa. Abanyegiputa babona iki kintu mucumvirize neza. Erega yarabizi nawe yarasa amaso nyene abona. Abanyegiputa babona yuko umugore ari mwiza. Donc mukirundi avuga ngo babona. Mucongereza avuga ngo bashitse muri Egiputa. Igihugu cyose cavuga ubwiza bwa Sarai. Amakuru aciye ahinduka. Hewe, nta kintu cyavuga, nta kintu kintu. Everyone spoke of Sarai's beauty. Bavuga ubwiza bwiwe gusa. Umva Abrahamu yaramuvugishwa. Abamenyekana ba Farawo bamubonye. Bamushimira Farawo bati mu mugore nk'uyu we nta numwe amutwara n'wa boss wacu. Bamushimira Farawo nuko mugore ajanwa kwa Farawo. Bivuye he? Kuri Abrahamu. Iki kirere bariko barakoreramo caremwe nandi n'amajambo
y'umuherezi yitwa Aburahamu. Nitwashika ndabizi ko ivyo ariko aravuga sivyo biriko biraba. Mwabagabo muri ngaha muri abaherezi b'imiryango yanyu, ntimukapfe kuvuga ivyo ari byo byose, kuko amajambo muvuga ari mikire c'ubuherezi. Abandi bazo babikora batazi icyo bariko barabikora. Umuntu avuga ngo nuko gusa ngo yari mwiza. Nuko hariho imwemu Aburahamu yari yahejeje kugira iki kuri Bera, ingene bazomubona, ingene bazomufata. Ibi vyose avuga nivyo vyagiye kuba. Raba kino kintu nta gifa kuba gutyo nyene. Bamushira Farao. Farao agirira Aburahamu neza. Aburahamu yavuze gute kugira ngo nzogirigwe neza, ndabwe neza, sinishwe, ariko unkize kubyo uzobuvuze. Farao agira Aburahamu neza kubwuwo aharonkera intama n'inka. Vrema yarabaye abantu mutunza akomeye, n'amapfizi n'abagurano b'abahungu n'abakobwa n'indogoba zivyara n'ingamiye. Abo mutunzi mu mwanya mutoya kubera nde yadandaje umugore wiwe. Uhoraho ateza ivyago Farao byambaye bona urugo rwiwe, amuhora Sarai muka Aburahamu. Turiko turabona ko ikintu cyose kirafise aho kirava. None ko Aburahamu yaragize isengesho ry'uko Imana mutabara. No, niwe yabyishakiye, niwe byavuye ko nta sengesho Aburahamu yigeze agira. Mugabe Imana biranka ko ivyirengagiza, biranka ko ivyihanganira, iteza Farao ibyago bikomeye kandi bihambaye. Bona umuryango wiwe ivyo vyago nibiki vyatumye Imana ibiteza Farao? Ni kubera ca gicaniro Aburahamu yubaka kuri verse 8. Kijya gicaniro yarakoze amakosa. Nisura amatwi ndavuga abaherezi bose baragira intege nke, mugabo ikize gukuvura intege nke zacu ni gicaniro tuba twubatse, kuko igicaniro ni ijwi rituvugira ku Mana. Iki gicaniro Aburahamu yarazi gituma yacubatse. Kimwe yacubatse ko Uhoraho yamwiyeretse, ikindi acuba kuko aho hantu yakere gupanura akarere kibiye. Mugabo ico gicaniro cagiye kiramuvugira. Imana iteza ivyago bihambaye Farao. Ndashaka murabe kino kintu cakurikiye. Ku murongo wa 18 maze Farao ahamagaza Aburahamu aramuza ati ico wankoreye ico niki? Kutambariye ko ari umugore wawe. Ndabaza ikintu kimwe, ivyo vyago ko Farao yabonye ivyago gusa biza bimusekeza, yamenye gute ko Sarai ari umugore wa Aburahamu? Imana yaramugendeye. Imana avuganye nawe iravuga ati igituma ndiko ndaguteza ibi. Ibaze Farao agendera mu bigirwamana, yarashoboye kumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo uyu muntu n'umuntu wanje ivyiwe ntibabikora kuko yarubatse igicaniro. Ikizotuma ivya wiba intouchable, urugo rwa ruba intouchable, ntugire ngo nibindi, ni ibicaniro wubaka mu buzima bw'iwawe. Numva mene ya muri kiro kibanza. Haleluya. Gushika ngaha turi kumwe. Ako kanya mugabo kandi vyanamuvuye muri kintu ciza. Kutambare kari umugore wawe 19. Niki cyatumye uvuga ko ari mushikawe? Nandi nkamujana nkamugira umugore wanje. Nuko nguyu umugore wawe mujane wigire. Mushobora ndakundingira avuga ngo garuka mu Congereza. Avuga ngo now then here is your wife. Take her and get out of here. Mwibuke ko ari byo yari yamuhaye. Ntiyavuze ngo abisubize. Baba turacari kumwe. Muri bukazangamiya, muri bukazanka, muri kavya byose bivyara. Ntavyo bamwishuje. Muyani majambo womengo Imana yakoresheje iki kintu sinika abantu bimwe bari hano kugira ngo baje kucuma. Womengo Imana yakoresheje amakosa Aburahamu kugira ngo ashobore kunyaga ubutunzi bwa Egiputa. Kumengo niko byagenze kuko ahantu womengo Imana yabaye injuste. Mbwa Imana yabaye injuste ko kugicaniro niho imanzi zitunganye ziciribwa. Siniko muri ko muravyumva. Ati niwe hari n'ikindi kintu gikomeye ra ku murongo ukurikira. Ashavuga ngo Farao abarira abantu kumwerekeza. Mucongereza avuga ngo Farao ordered some of his men to escort them. Ntibagiye bonyene, yaciye abana n'abantu kugira ngo ntihagire umuntu abakakaza mu nzira. Abahingabo, abasirikare bafise amacumu baragenda barabescotinga iyo bari bagiye. Nta ntamu dusubira kubona Aburahamu yasubiye kuba umuntu akenye. Na yanzara ntibasubira kuyivuga kuko Aburahamu yarafise ibikwiye byose. Gushika ngaha turi kumwe. Ariko tuje mwibuke ko ahantu hitwa Beteli yahubatse igicaniro. Cyangwa igice ca 28 murongo w'icumi aravuga ngo Yakobo ava i Berisheba agenda atumbere i Harani.
ashika ahantu araharara. Mwumvise n'amajambo ariko aragenda ari mu nzira ashisa ahantu araharara. Mwumviriza ashikana haraharara kuko izuba ryari ricokeye. Yabiribuye mu mabuye yaho aragisegura. Aryama aho hantu arasinzira. Yabiribuye rimwe muri ayo aragisegura. Mugabo iribuye yari yakiriye ntiyarazi iribuye ryari ryo. Mbabwira ikintu kimwe, ikintu cyose mubona ngaha muri buno bugingo kirafise imhemu igiherekeza. Imhemu siza abantu namutwe nigwa najukwa na leo ndinakivuze. Birivuga ngo Imana yacu ni se w'imhemu. Bavuze se w'imhemu so ngo gusa imhemu twebwe. Mushoza ngo he is the father of spirits, les esprits. Burya rero imhemu rafise imhemu ndafise imhemu. Mugabo niki n'ibintu birafise imhemu. Hari imhemu y'ubwoba. Ntimurasoma muri biri imhemu y'ubwoba. Hari imhemu y'ubutunzi. Hari imhemu y'igikundiro. Hari imhemu y'ibitangaza. Hari imhemu zitandukanye. Nimba ari we se w'imhemu, nivuga ngo ari hejuru y'iyo myuka yose. Arashobora gutegeka umwuka w'ubutunzi ukava aho uri ukaza aho uri. Arashobora gutegeka imhemu mpamenya muri kino kibanza y'ubushizi bw'ubwoba cyangwa ubushizi bw'amanga ikava ku ntebe yayo ikaza igakura imhemu y'ubwoba yateye ubuzima bw'iwawe. Ni se w'imyuka atoye ibuye risanzwe. Mugabo iryo buye ntiryari ibuye. Iryo buye cyari kinyegezwa c'imhemu. Gari bisa amabanga y'imhemu. Mwe mwashaka gutanga ukungene umuntu ashaka kuba afise akantu agaheko uduheko muratubona ntaba ari ikintu kinini. Mugabo ako gaheko niko gatuma umuntu wese amuburanije atamutsinda. Ako gaheko afise ahantu nimba ari umugore yagakenyereye ngaha, nimba ari umugabo kari muri portemone, ako kantu arabizi neza ko ako niko kamuha kubonwa neza na boss wiwe. Ukagenda apote je sindi gituma boss wanje arampama. Mugabo ukabona abandi bo bakuma bariko baraduga. Wewe ntiwamenye ukungene dukomanda imhemu. Ntiwamenye ukungene udeplasa ugira amavirement spirituel ku buzima bw'iwawe. Ntiwamenye ukungene umuntu we babona umengo urankitse kumba ufite suko wankitse ufite uwari yankitse yaguha iyo mhemu yo kwankwa hamatora imhemu y'igikundiro iri kuri wewe. Areshanja mu mwaca tuyibona ukungene hariho n'ababirihira amafaranga biri muri Bibiliya. Ndabasikira kimwe kugira ngo baronke Yesu. Yuda yakira amafaranga angana gute? 30. Ntibari gushobora kumufata atakintu batanze. Ico cyatuma bumva ko n'uburenganzira bwabo kumufata nuko ari umuntu yamugurishije. Yesu arabwira Petero ati Satani yabasavye ngo bagosore, ariko weho nagusengeye kugira ngo umaze gushikama ukomeza kubera iki Satani aza gusaba Yesu Petero mwisi y'imwe marama reclamation. Turagenda badusavye. Iyo utagira ibicaniro nikiresha ubuherezi uraba victime y'ivyo utaruzi. Nabira muri kirute ya mbere bigenda gute ushobore kuba wumva utogenda mu modoka kanaka cyangwa ukagwara ingwara itabaho kugira ngo usibe urugendo waza kumviza mu byakurikiye imodoka bari kugendamo yagize accident abantu bacika amaguru n'amaboko. Nta bantu birashikira ibintu bene ivyo birashika. Ibintu byose birafise aho biva. Raba kino kintu atora ibuye bisanzwe yabiribuye mu mabuye yaho aragisegura ajyama aho hantu arasinzira. Sibuye mugabo mvizi byakurikiye. Next ararota abona icuririzo agishira umutwe kwibuye yabonye amaso y'imhemu yaciye yuguruka abona icuririzo gishinzwe hasi umutwe wacu ugashika mu ijuru abona abamarayika bakidugako bakimanukako. Muronkurikira kandi uhoraho yarahagaze hejuru yacu aramubarira ati nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru Imana y'Isaka iki gihugu uryamyemo nzokiguha mwene uruvyaro rwawe. Iri sezerano ryo Aburahamu yabwiwe igihe uhoraho yamwiyereka agaca mubakira igicaniro ahantu nyene hitwa Beteli. Raba ku murongo ukurikira kandi ubwo ruvyaro rwa bizongana n'umukungugu wo hasi
ruzogasara iburengerazuba burasirazuba kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha. Nimba muri abakunzi ba Bibiliya aya majambo ntimuzi undi muntu yabwiwe. Ninde yabwiwe aya majambo? Uko nyene Aburahamu. Imiryango yo mu isi izohererwa umugisha ku bwawe, uruvyaro rwawe. Asiyo majambo usome kuri chapitre 12. Aya majambo nyene ni Imana asubiriyemo nde? Yakobo. Kubera iki? Aho Aburahamu yubakiye urayigishaniro iryo sezerano niho ryari riri. Yakobo aje kashira umutwe, Imana yamusubiriyemo isezerano indahiro yari kuri ico gicaniro. Umviriza. Kubura ngo kwikire kandi eraba ndi kumwe nawe nzokuzigamira aho uzoja hose. Mwakire protection mu rugendo rwanyu rwa hano mwinose. Kandi nzokugarukana muri iki gihugu. Wavyumvise ufise urugendo nzobana nawe kandi nzokugarukana muri kino gihugu kuko ntazokureka ntarakora ivyo nkubariye. Nawe vyakira uvyaro rwa Aburahamu. Umurongo ukurikira Yakobo arikangura aravuga ati nukuri uhoraho ari hehe? Ari ahantu nanje. Wow, uhoraho ari ahantu nanisi ko uhora hari mije. Uhoraho ari ahantu ku gicaniro ariko nanze ntabyo narinze. Umvise umurongo ukurikira aratinya aravuga ati ahantu hateye ubwoba. Ati aha niki ninzu y'Imana sikindi. Aha ikenda gikunda niho rembo gijuru. Hehe aho hantu ari ntahazi mugabo aho hantu harafise uwahubatse ico gicaniro niryo rembo gijuru. Next. Yakobo azinduka mu gatondo yabira ryabuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi arisuka ko amavuta ya elayo. Reka rubaka namenye igicaniro aho hantu aca hita kare hitwa gute? Ahita gute? Aho hantu ahita Beteli. Ariko bwa mbere ico gisagara citwa Ruzi. Igihe Aburahamu yahubaka igicaniro kuri chapitre 12 twasomye ngo hitwa gute? Beteli. Beteli bisobanura ngo iki? Inzu y'Imana. Hari kinjambo y'Imana ivuga ngo ntukadeplacer les bonnes abakera bashinze. Nimba hari igicaniro umviriza nabwo igicaniro kimeze nk'ama bonne. Nimba hari igicaniro umuntu w'Imana yashinze iso gicaniro nta uzoza kugikuraho. Nabazoza bazoba victime y'ikirere kiri hejuru y'ico gicaniro. Uwo muntu azoba yashinze aho hantu. Iri ni ryo banga rikomeye ry'ubuherezi. Arashitse ahantu atazi mugabo arikabona ibintu biri mystique, ibintu biteye ubwoba. Kubera iki? Hari umuntu yari yakondisiyo ico kirere. Ni sekuru we yitwa Aburahamu. À chaque fois ukeneye kivyawe binyaruka n'amandi ko ndabivuga. Ivyawe bishiremo isezerano. Ivyo uri kurabwira Imana bishiremo isezerano. Raba umurongo ukurikira. Garuka ku umurongo ukurikira hagenda twaraturi. Raba ikintu Yakobo yaciye akora hama turangize. Yakobo asezerana isezerano. Ahejeje guhabwa isezerano akubaka icano nawe yaciye agira iki? Nawe yaciye asezerana isezerano. Aburahamu hora ahejeje kumubwira yaciye agira iki? Yaciye waka igicaniro nk'isezerano ashizeho. Yakobo nawe yahejeje kugira gusezeranirwa akoze iki? Aciye nawe agira iki? Asezerana. Asezeranye gute? Ba bantu baja kubabuza gutanga igira 10. Ati Imana niyabana nanje ikanzigamira muri urugendo ndimwo ikampa ivyo kurya n'ivyo kwambara nkazogaruka kwa data nkira amahoro. Uhoraho azoba Imana yanje. Niribuye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Ati kandi kuvyo uzohora umpa vyose sinzobura kuguhamwa ikigira 10. Amen. Ndabaza ikintu kimwe. Hari itegeko bamuhaye ngo atangira 10. Aburahamu igihe atangira 10 kwa Melikisedeki hari itegeko yari yahawe. Abantu bimuhemo barazi ivy'imuhemo ingene bikora. Muzokumva abantu benshi ko bakeneye kwiyorohereza parce que sabahereze ntibatawuri ibanga ry'ubuherezi. Howe kigira 10 cari c'Abisirayeli. Ndabaza ikintu kimwe. Iyi Bibiliya turiko turasoma yanditswe n'abarundi. Imana agendeye abarundi. Iyo turiko turavuga byose si vyabaye ku Bisirayeli. Vrai ou faux? Aburahamu ava mu igenda, ava mu Cankuzo. Mbwira ava i Matana. Ava Igitega ku mugwa mukuru wa politiki. Uyu Yakobo nuwe wanyu hariya ku Gatumba. Usu Imana yise Isirayeli. Ndabwire hari ibintu biteye ubwoba. Ico ni kizira cyane kiso kiro kiraza mu nzu y'Imana kubuza abantu gutanga igira 10. Ikigira 10 si itegeko rya Lewi.
si vyagezwe by'ubuherezi bwa Lewi. Ikigira 10 cabayeho imbere y'uko Lewi abaho. Kandi usome neza Bibiliya mu Baheburayo mu isezerano rishasha birivuga ko igihe Aburahamu yatangira 10 kuri Melikisedeki umuherezi mukuru, ngo Lewi nawe yaragitanze ngo kuko yari murura bwiwe. Mwari majambo, iyo utanze igira 10 hari ikintu ukoze mu isi y'imhemu kizokwafekta uruvyaro rwawe n'abazo gukomokako. Si bijanye n'ibintu, nibijanye n'imhemu n'ikirere c'ubuherezi. Reka dangize aba Lewi nyene 6 ku murongo wa 12. Haleluya. Muri ko muratahura ibijanye n'ikirere c'ubuherezi. Niko navuga ikirere c'ubuherezi. Babwire ikintu kimwe. Imbere ko dusoma hano hantu. Manza muri ndire gato ni mu ndabi gatoya. Ngiki ikintu kigiye kuba kandi bingomba ndabivuge nk'umuvugishwa. Mu bihe ishengero turiko turinjiramo vyo gutahura ibanga ry'ubuherezi. Nigihe aho abantu bagiye gukizwa atabutumwa bwiza babwiwe. Babwire ikintu kimwe. Ibi namadiko ndabivuga muri ministeri ndimwo mazemo imyaka bientôt 18. Hari abantu nabwiye ubutumwa bwiza barihana. Hari nabandi bakijwe ntababwiye ubutumwa bwiza bienvenue. Harabona higeze pressure. Mugabo barasobarambira ngo numvise nkeneye gukizwa. Numvise nkeneye ngo unyaturishe nakira umwami Yesu. Naje shika umwana w'Imana. Ninde yakubwiye ubutumwa bwiza? Yavyumvisemo. Abavyumvamwo biba bivuye mu kirere c'ubuherezi. Abana b'Imana tuba twaremye. Nimba abantu bashobora kumva bokora ibibi uko bariko baravyumva, haro nimwe mitera abantu gukora ivyiza, hari imwe mitera abantu kwizera, hari imwe mitera abantu kubohoka, hari imwe mitera abantu kurondera Imana. Ivyo bihe nivyo tugiye kwinjiramo. Aho umugabo wawe akubwira umviriza, babwire ikintu kimwe. Paul yanditse ngo mwabagore mufise abagabo badakijijwe, ni mubarehesha ingeso zanyu nziza. Ingeso zanyu nziza nazo ni kimwe gikontribua mu bizayi no kurema ikirere c'ubuherezi. Kuko umuherezi numwizigirwa, umuherezi aragorotse, umuherezi aritangira ibimazi vy'intege nke ziwe akarusa gutunganira Imana. Ivyo bimeze gutyo wa mugabo atashaka kumva ivy'Imana kubera ingeso nziza ufise, kubera amasengesho umusengera, kubera ibimazi umutangira, kubera amazoro umurarira, kubera ukungera umwisonzeshereza. Umunsi umwe kubwira ngo uyu munsi turajana gusenga. Famille yanje nta butumwa nigeze ndababwira. Nari nkijijwe cenyene. Mva gusenga mama kanyima ivyo fungura. Mugabo yari mama wa kera pana wuyu. Akanyima ivyo fungura. Ngo genda kuri ayo madini y'ivyaduka. Ngo bakugaburire. Ndahamwa nzira ko nakijijwe. Rimwe ndamubwira ntariko abandi tungana bari mu rumogi. Jewe nakijijwe. None uranyima ivyo kurya vyari kuba vyiza ngende mu zingeso abandi bashene bariko baragenderamo. Ntavyo ashobora kumva kuko Bibiliya ivuga ngo umwami w'iyisi yabahumye amaso kugira ngo ntibabone. Babwire ikintu kimwe cambabaje, Imana ibabare umuvyeyi ahari umunsi umwana w'umukobwa yari mu bintu biteye ubwoba, atwara abagabo bangana na papa wiwe. Uwo mwana ndamubwira ubutumwa bwiza arakizwa. Umwana afatwa n'umuriro w'ikanguro araza hano muri nzu y'Imana. Ariko umunsi umwe mama aramubwira ngo hako no kumva wagiye gusengera kwa Keve no fuma ndakumva mu maraya. Wombwira ko umuntu yari normal, uri normal, uwo muntu yari possédé. Umwana wawe fuma umwana ari mu maraya, hakumubona ari mu gakiza, akijijwe, atakare, yiga, akora ivyo mubwiye, atunganye. Mwana kubera ufite zari intambara z'ibicaniro. Hari intambara z'ibicaniro. Hari ivyo nariko ndagora muri famille yabo. Ingene bandaba. Nuva amene muri kino kibanza. Yes. Hari ivyo twariko turavuruga kandi mu izina rya Yesu Kristo. Hamwe nibihe bisasa tugiye kwinjiramwo, tuderanje ibirere vyabo, tuderanje ivyo bakora, tuderanje ubwami bwa mamani yani muri kino kibanza. Bigenda gute ngo umuturanye n'umuntu babwire ikintu kimwe. Ndafise umumama w'umugenzi kandi arakuzi tumwita mami. Mukangenda ndumwe. Uje mu mama haruguru iwe haba umupfumu. Yaragurira abapolitise bakomeye na sinunguruza atarakizwa. Yahoraza niho umupfumu we niho yarari. Ariko arasigira nta igihe kimwe ndi wiwe. Arambwira ati apote ibi uri kuravuga vy'ibicaniro. Ati narahagurutse ndasenga. Ndabwira Imana ati Imana ubwami bwe ntibushobora kubana. Inkuba zibindi zishobora gusangira igicu. Jewe mbu wawe uyu nawe dufatanije abe uwa Satani. Arabwira Imana ati Imana umwe muri twebwe aragenda. Nta misi yaheze. Ningene yimutse ntihigeze namubwira. Umunsi umwe cemba abantu mubwira ngo sha ngo nabanye n'umugore ngo umwana mubi ngo niwe yanyomoye. Donc mukangenda ndumwe niwe yamwomoye. Yamwomojike. Ministere y'amafi. Yamwomojike.
Nuva meni ya muri kino kibanza. Oya vrema nta kuntu ushobora kuja guhiganirwa mu marushe n'abantu bagiye gutanga ibimazi kwa Satani. Wewe utanga ibimazi vyo ku Mana. Pameli ya muri kino kibanza. Igihe kiraje kandi kirashitse aho ivy'abana b'Imana bibi vy'abana b'Imana. Ivy'aba Satani bikabi. Pameli ya muri kino kibanza. Ntibazokongera gusubira n'umunsi n'umwe. No. Ntibizosubira. Ndavuze ntibizosubira. Abana b'umwijima ntibazosubira kugirirwa neza. Ntibazosubira guhangama. Abana b'umunsi bamerewe nabi. Biravuga ngo ndashira uwo bakanira atagira inkomanzi. Ninde bakanira? Ni twebwe abana b'Imana. Ariko Imana dusezera kudushira ahatagira inkomanzi. Mu kibanza kiri safe. Mu kibanza kimeze neza. Amen ya muri kino kibanza. Hallelujah. Ndabivuge ntibasubire kutwitiranya. Ntitungana kandi ntidusa. Ntituri hamwe kandi ntitwizera bimwe. Ariko icyo uburiza dufise abasirikare b'abasivile. Bumvumenye ibintu bipfa kuba gutyo nyene, ariko abandi barabizi ko umugisha wiwe araza aho ukura. Abanza kuja gufukamira Bayali. Nawe ukanga kuza gufukamira Imana ngo urumva ngo kumaze igihe nduha. Aya. La vie est belle. Ni sawa. Ni sawa bandanya. Abandi ntibicaye. Numva meni ya muri cyo kibanza. Mwembere ko bandanya. Ndabadidiya akakarimo. Baratwitiranya kuko dusangira ibishi. Bakatwitiranya kuko dusangira ibyago. Bakabigira kenshi baturusha n'ubutwo. Bagenda mu miduka nawe utagira n'igare. Sigahaga nawe imanitse yo kohora. Kobi ari igihe kimwe kizasobanuka gose. Abana b'Imana tugahagarara twemye. Zaburi ya 20 ku murongo w'indwi no ku murongo w'umunani ijambo ry'Imana rivuga ngo barunamye baratevye. Barunamye baratevye. Barunamye baratevye. Barunamye baratevye. Abakuroga barunamye baratevye. Abagusharika barunamye baratevye. Abakwanka barunamye baratevye. Abakuvuga ukutari barunamye baratevye. Abaswa barunamye baratevye. Barunamye baratevye. Ariko tweho tuvuye hasi turemye. Ariko tweho washaka kubinyereka uticaye gutyo nyene. Tuvuye hasi turemye. Haleluya. Barunamye. Mwe munyise gusa barunamye. Ubukene burunamye. Indwara zirunamye. Intege nke zirunamye. Imikosi irunamye. Ameze karunamye. Intege nke zirunamye. Abarozi barunamye. Abapfumu barunamye. Abasi bacu barunamye. Ariko tweho tuvuye hasi. Ariko tweho mameni ya nyiko kibanza. Ndakene ko tugira agashavu kejejwe. Aho tugiye gutabara umugoyigoyi. Aho tugiye gutabara imfuvyi. Aho tugiye gutabara abapfakazi. Aho tugiye gutabara abari mu madeni. Aho tugiye gutabara abana bacu bari ku mabarabara b'abamaraya. Haleluya. Mbabwire tutadesize kugira icyo dukoze nta kimana zo kwigera ikora. Hatarahaguruka abaherezi mu nzu y'Imana bavuga ngo aba bana narababaye ryari. Nari ntashe ntevye. Hanyuma mpura n'utwana tukiri dutoye. Twambaye impuzu zigera ngaha. Numva turansifuye tumuha amabizu ngo sheri. Nari kumwe na madame ndamwe sheri wavyumvise. Wumvise ko abandi bari kubampamagara sheri. Harambwa nibande. Tambwira nibajya. Atambwira turazi ko hari abahora baza gutora utwana kriteri tuma mutora. Abari ko ari umwana mutoye. Kusanga umwana wa 12 ari hajya ratinze. Umwana wa 13.
umwana wa 14 atowe na CDF baramutwaye. Wombwira gute umuntu afise ubwenge bukomeye bukwije neza ingene atora umwana w'imyaka 12? Urambira ko atabindi bintu agiye guhamura? Babwira ikintu kimwe. Munyemere basi ndabasukimo basi bibisazi. Murabinyemereye. Igishengero tutazobabazwa barya abana bari hajya kuko babuze umuntu umuherezi ashobora gutahura intege nke zabo, ashobora gutahura yuko bashobora kubura ico bafungura, ashobora nivyo harabikora kubera ingeso mbi. Abo nabo babikora kubera ingeso mbi, kubera impwemu zibaganje zimwe ziva mu miryango, izindi baba koreka ama transfer. Ubundi ofo yabo ntibabikora bumva babinezere, kuko iyo babikora babinezerewe boje gutinga ku murango, ntiboje gutinga mu ijoro. Umuntu ashaka bari musambanyi gute ntaza gusambana ku murango, asambana mu ijoro yikinze ijoro. Ni myuka. Babwiye turiko turavuga ubuherezi naho dutanga ivyizigiro ku bataronse amahirwe yo guhabwa ivyizigiro. C'est vrai ko biragoye ko Imana idusaba gutanga ivyo natwe tutigeze duhabwa. Rimwe Imana ikagusaba gutanga urukundo utigeze ukundwa, gutanga umugisha nabo batigeze baguha. Imhemu z'ubupfuvyi zuzuye mu nzu y'Imana, aho umuntu yumva ariye afunguye nabiwe birakwiye, mugabo ntazi kuhajya. Haro destiny iri kirapfira kuri Novotel, haro destiny kirapfira kuri Boulevard de l'Iprona, kandi uyu wogisha umukoreye. Iyumvira umwe wese ngaha muri twebwe agize umutwaro w'umwana atiga, ndabwiza kuri twomanura to y'abana bataja ku ishuri. Mugabo twese turi baraka za nini? Umugisha ntuzowujana mu ijuru, umugisha Imana iduha mu ijuru. Sinzokenera titre y'inzu mu ijuru, sinzokenera carte rose y'imodoka mu ijuru, sinzokenera sinzi ama action n'ibindi mu ijuru, ntavyo nzokenera. Ivyo nivyo ngaha ku isi tuzobisiga. Yabatwara abaherezi b'imhemu, ivyo Imana duhejeje twobikoresheje kugira ngo tuzane benshi mu bwami bw'Imana. Kuko amabwiri kuri hari abantu bakizwa n'urukundo beretse kuruta amajambo babwiye. Hari umuntu akwitegereza raba kino kintu, abandi kwa Muyomba no kwa Ntunze no kubakuze hariya chaque vendredi barakolekta amafaranga yo gufasha ababo batishoboye. Ntavyo muzi barazi imigisha yabo aho bayikura. Nimba bahaye umukene bivuga ngo uhaye umukene abaguranye Imana, birasobanura iki? Ubu kijijwe udakijijwe ni babwire umwana afashe imbuto y'igiharage akayitera mu ivu, iyo mbuto nishivuga ngo wowe unteye urinde, wewe urazi ibijaye n'ivy'uburimyi. Nimba yateye yakwikije protocole azokwimbura. Ndadeklara hejuru ubuzima bwawe hamene mezereza muri cyo kibanza. Igihe kiraje kandi kirashitse aho munyumvirize neza. Imana twizeye mu murongo wa 21, Imana twizeye igiye kwimika abami bashasha, ikimikura abari bahasanzwe. Imana igiye gushira abaherezi babizigirwa ikure abari bahari. Imana igiye gukura imitima ikomantaye ntamabuye, ikadushiramo imitima yoroshe nk'inyama. Hamene yanyu muri cyo kibanza. Nikuranye imyanya nibihe, nikura abami kibika abandi, niyo iha abanyabwenge ubwenge n'abakerebusi ikabaha kumenya. Ibi byose bitsika umugabane wawe mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ibi byose bitsika umugabane wawe mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ugenda utabarira Imana mutaritse ibiganza byanyu. Sharakosata reto profashata marezo kotoboshi sarinda roka sivakaya sonde brata sivakaya. Hallelujah. Mwami Imana yasugira neza tutanditse ibiganza byacu. Hallelujah. Tubitumereze ahera hawe Mwami Imana, kugira ngo uyu mwanya wumve ijwi ryo gutaka kw'abana bawe. Duhagurutse nk'abaherezi babizigirwa bazi gukora ibiri mu mutima wawe no mu vyiyumviro vyawe. Abaherezi Mwami Imana bagenda bagakiza abo mugwaniza ariko atwaza amanyama, bagenda kubohoza babandi bose sende ko basakata redo bosataya umugwaniza ariko
aragirira nabi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mubasha no mu bushobozi bwawe, mubasha no mu bushobozi bwawe. Koresha ubuzima bw'abana bawe, basiga amavuta y'ubuherezi, bahemwe Imana kurema iki kirere cy'ubuherezi gituma abantu baba influence, abantu bakizwa, abantu bakira, abantu bagendererwa, abantu babohoka, abantu bava mu nzira zabo mbi barimwo mu izina rya Yesu Kristo. Uzobukoze mwami Imana yacu wahambaye, uduhagurutse nk'abahereza abizigirwa, maze mwami Imana mu gihe nk'iki, haleluya, dutabarira ijuru, duhaguruke ku bw'ijuru, haleluya, twimuke intebe yawe y'ubwami mu miryango yacu. Ndadekaraye mu izina rya Yesu Kristo nk'intumwa yuko kuva uyu munsi ibicaniro byose, ubuherezi bwose butava kuri wewe mu miryango yacu burasizwe ku iherezo mu izina rya Yesu Kristo, burasizwe ku iherezo mu izina rya amabwirizwa yose, ibyagezwe byose bibuza abana b'Imana gushika mu byo basezaniye birakuweho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bw'Imana bugende bwitegenze kandi bugende bufise n'iminyago nk'uko Aburahamu byamubayeko. Urakoze, turagushimiye, tukomeye amashyi menshi, tukomeye amashyi menshi.